Urizera ko kira? Ego. Mwavyumvise? Warizera ko akira. Wa mugabo ngomba nerekana ububasha. Je ndakomeye. Ndavyizera. Kuwasha na ora papa pakarasheri ho mvuze ngo kira Yesu humuka. Yo ndabona yo ndabona murakoze ndabona yo ndabona Jesus! Hey! Ha? Nagukumbuye? Wankumbura gute? Cina nagukumbuye? Kwari nze kwitelefonera wewe kutantelefone umbwire ko unkumbuye. Erega wewe uragoye gutelefona wowe umwanya umwe ndagutelefona nkaza mbona turi kumwe. Rero mba nibaza yuko ntirigwa ndagutelefona. Ubu ho wari kuri telefona nde basi. Oya. Nabizi umbeshe. Oya sindakubesha ne ntubizi ni kurya nyene wabibonye. Byakwere. Banzi mbwire bishasha rero nanje cyo ndakubwira ibyo wanze. Oya nawe mbwira nese we wari unterefone. Arira. Aho arabuza akantu gashashe umfitiye wewe. Ndakakufitiye. Reka mbanze nifate neza ukamparira. Umviriza ndakubwira. Njo teme. Allah. Mbiza yo nanje ndakubwira ikintu. Gusa nyene ndaryohewe no kukubona. Urakoze. Nawe wiyumbonye nuryohewe cyane gose. Na cyane. Yego. Hama rero sheri. Urabona ko naguhaye burya bubasha. Ubu rero ibintu bigiye kuba umuriro. Urabona kwanza urya mukobwa wace iryashakoshe muraza guhura ikintu kiza kugenda biza kugendeka mu nyuma ndagutoye nawe urabizi nyene noneho naraguhaye ububasha hari ubwo bana nukifise je ngubu narabuguhaye nubwo nyene kandi ugomba kubwumirako ikintu rero nkeneye ubu abona ikintu dushaka tugomba kuja muri barya babosi urabona barya bigize karuhariwe babona ko bari hejuru tubashire hasi je sinumva uko tuzobikora ububasha ntitubufise mbega umubosi agenda ngaho akamikara adashobora gufasha umwene gihugu n'umubosi wa hehe uwo tugomba kumushira hasi kububasha bwacu we nawe uburazana ibintu vy'ubwoba ngaho kwirya shakoshi wayimwace unyikira mu giti ninde yamenye yuciye we nibyo urambwira utuntu twishi kandi twiza mugabo hari ikintu kimwe utarankorera nama ndagushaka iminsi yose kubera utigera umbwira ngo duhurire hahandi erega nanje ndashaka umuntu mwiza nkawe irifo yuko kameme none bizoguma turi mu majambo gusa Suya ngono hahandi ni kuvuga iki hahandi ni kuvuga iki hahandi ni kuvuga iki none sikirundi none mvutse bivuge aya mbwira rero byo nyene none ntiwabone none Allah cyane hari ibintu mpishije oya mungane tusaha mwibarabara mvuze tugenda ahantu Labizi nshavuye naje nshavura urabe Jo nshavuye ntiwosura no kumbona urashaka kutambona mbwira ati nkeneye iki hama numve nyene none si ibintu bisanzwe none kunsanga umunsi umwe gusa none ico rweco kunanira ijoro rimwe Allah nibyo ushatse kuvuga
umviriza rero ndakubwira hinduka ndakubwira ikintu kimwe kandi ugitahure jewe nawe muri hotel jewe aho mbona uko never ntibwishoboka umviriza ndakubwira icyo wari ugikuye kuki kwanza kubera dukundana kubera dukundana abanyishuri kubera dukundana umviriza ndakubwire rero ni ikintu utaruzi gukundana kwanje na wewe ni diri gusa ivyo bindi sivyo ndimwo hariho shaho abo kuryoherwanwa nawe muri hotel atari jewe Jesus! Hey! Ashijya mu manzi ko nabona yicaye hajya yicurikiriye umukobwa mwiza nk'urya kandi amwegere ndamubatse muko ni sawa sawa urakomeye urankanze kumenga usa n'umuntu yanyize isakoshi jewe uvuze je ko kwiba isakoshi oya guma ngaha tuvugane neza jewe noshobora kwiba isakoshi warunyihenzeko nukuri umuntu yanyivye isakoshi hano kuntu usa murasa neza yayinyibiye basha hampande hari ahantu nagomba gushikira ahantu hari ibiti vyinshi asha aho hantu nari ndahagaze sinzi umuntu twako turavugana aho nyene nza mbona arayimpapuye aca teranyikira mu giti sinase no kumubona teranyika yaranyitse natswe no kugwa hasi nene wumva yuko wibwe uwo si umuntu none wumva ari umuntu nanje nivyo vyanyobeye narayobeye ko yoba ari gishetani nuko yoba ari umuntu vyaranyobeye bene ivyo bintu birakomeye hariho abantu b'abakonikoni bakora utuntu bene utwo je nk'ibyo oye ndabitahura n'ingogana n'ingoga neko ikinama ndagusanga ngaha wicurikiriye ejo naraciye ngaha mbona umukobwa yicaye ngaha ndamuraba nubu mbonye umenganiwe wewe nyene wari uneje wewe waraje ngaha kasha abwo n'amakuru ufise jahanirirwa ngaha nirirwa mu bibazo aha niho nza kuruhukira imisi yose none ivyo bibazo ni nyabaki umukobwa mwiza nka wewe ushobora kugira ibibazo bituma uza kwicara ngaha vyagenze gute turabona ikibazo sese kindi ano yasakoshi banyivye yari irimwe miliyoni 10 miliyoni 10 ayo mahera rero yari nayigwanje oya yara y'umugabo wanje none yaranyirukanye ubona ati ndaro mu bagenzi none miliyoni 10 yewe abantu barajya arazijya nyine aragenda nukuri nyumvira iryo bara yarayatwaye naratetse imitwe uwo munsi numva ivyo nobesha n'umugabo narabibuze amahera bayanyivye batwaranye na yasakoshi n'umuntu yayatwaye abagore muravyinata murazobwira umuntu aronka amafaranga komvye de faro none amahera nukuri mbabarira n'umuntu yayatwaye sinzi ko ari n'umuntu sinzi ko no bari n'ikintu sinzi n'ukuntu nokivuga igihe naza gukwa bambwira ntamwe ravuga ngo amaso akunda ntabana neza bambwira yuko wewe uri umusuma kwifaranga impamahera nukuri mbabarira sinaje natwaye uretse ko ntakwiba umviriza uza ndakubwiye nkene amahera ataruko
kwa nyoko. No kuri mbabarira basi fukame haguruka nabyo gufukama kwa nyoko. Yaherukiye kunyirukana mbyati ntarose amahera yuko ntazosubira mu rugo. Nenda kubaza wewe ndaguha imitwe y'ukuntu ayo mafaranga yoshobora kuboneka uravyumva hanyuma ushobore kuyasubiza amare ko uwo mugabo yokwemera kusubira mu rugo. Nukuri wobukoze cyane wobu ntabaye ahubwo nyarutse umbwire nyaragasa. Umviriza rero urabona we ko uri umukobwa mwiza je nakubwiye je burya ngaha ndi directeur nserukira ico bita my minister ici au Burundi. Ndashirame gusa n'ijyambere ndaryumvise. Subwa mbere ryumvise ni rishasha yani nishira hamwe rikorana na Union Americaine, Union Européenne n'Ubushinwa nabwo nyene bugomba bwinjiremo. Gira vyoshika dawe je ko atanamishira hamwe menshi menya gira ryo ari rishasha. Rero izo miliyoni je ndashobora kuziguha kuko kuziguha na kanya gato urumva na amahera jewe sikibazo ico carakemutse. Nukuri wobu ntabaye. Gusa no ndakubwira hariho condition imwe iyo condition niyo nshaka tuvugane kuko bisaba kuyikorera kuko urumva je ndagufasha ndaguha izo miliyoni muga nawe ndafise ikintu mfasha kandi ico kintu kimfasha mu minota itarenze 2 canke 3 kuko jese bya bindi by'amasaha menshi n'utuntu nyene ndijare 1 minute 2 minute biba biheze irifo gusa ariko dushika ahantu tukinjira mu nzu mu gachambre keza gashashe neza mu gahotel keza minota 2 canke 3 babiheze nca nkura ama miliyoni nkaguha mu gace wigira ushaka turasubira tukabonana ubundi munsi cyangwa dusubire tukabonana bikaba bihereye ngaho je mba mfashije sifini ni hotel none gashanka ubu mugabo acira mbona ndi mu hoteli wumva to ari kibazo congeye mu kindi. Oya we ntugira ikibazo iyo ntugira ingorane nimwe ushaka turashobora kuzogenda natwe turiko turatambuka mu ibarabara nta numwe azotubona canke naho tugende wowe utangure ufate imoto tugende nanje nkurikira mugabo ni 2 minute gusa duhejeje. Aho nta kibazo gusa ico mbona coroshe notangura nkagenda canke ugatangura ukagenda kuko turi kumwe mwibarabara navuga ngo ntisinoboneka ngo ntiwoboneka asha zoba ari ngorane nonko baciye batubona gusa imoto niho mbona ari sawa. Nje ndafise ukuntu ndabikora ntibatubone ndafise ukuntu ndabikora ntibatubone newe nesi mu mujimani ngorane wowe uzogira ivyo ubona gusa bone urabe nyene ntibisarisha ukuntu birabe ntibisarisha bana n'ibiraya hasi sawa je iminota 2 nta ngorane nayo iminota 2 gusa ugacuma ayo mahera gusa nzoca ndaguha nta ngorane wewe ushaka n'undi munsi ndashobora kwiyongera mugabo nkarimwe hanyuma nkasubira nkagucorera yashaka izo miliyoni 10 gusa ya minota 2 izo bikwiye nungaho nta ngorane we rero ejo dufashe sangahe ejo saa 10 ejo saa 10 saa 10 niho sawa nibaza ko muri hotel Karino ari bon Karino ijya nta ngorane hajya ni sawa no kwinyegeza ari inyegeje nta muntu yotubona. Wow Allah Tango bye kuba nemeye kuza ngaho ugaruka ngaho nta bintu byatari je nakubwiye ko nkeneye amahera uza kumbwira ngo pese ubyumbwira mbwira ubwo burafa bwawe numvirize ko kwari cobvamo no kurisha isi no kubesha ibintu nje kukubwira nino byaseriye bizana ya mahera amwe twabura azobavuye rero ko kuwambwiye ko bayakwibye azobavuye urumva ye kandi agutera inkuru nari nicaye ahantu ndiko ndiyumvira ukuntu nzobigenza iyo nzoyakura haca haza umuntu aje asanga nicurikiriye nyene mbabaye ndiko ndiyumvira ukuntu nzobigenza acaza ampino migambi unyumvirize neza
acazambwira ngo kugira ngo ndonkayo mahera ngo mahera singo no kwipfuza ngo yoyama ngo gusa aca mikondisimu acambwira ati ngo nzobanze tugende ngo mu hotel ngo turyamane ngo iminota 2 gusa ngo azoca yama kuza 10,000,000. Rero jico nashaka urazisha ariko ntogucamo jico nashaka uzoze tuyamurye dukina akantu tuyamurye yose nawe yarafise yose arengayo yose tuyamutware. Yavuze ejo saa 10 yuko tuzohurira kuri Karino Hotel. Urayizi ya hotel imwe hari imwe yinyegeje hariya nyene yavuze ko tuzohurira saa 10. Rero je nzoca ngenda tuzojana gusa wowe uzoguma winyegeje ahantu wenzo kubwira ninjiye hama ce ninjira jewe muri iyo hotel ce ninjira muri ico cumba maze kwinjira nawe uzoba uhashitse ucudodora umaze kudodora uce winjira uce uvuga ko ari umugabo aje kugutwara umugore urazi ko bitemeye ko umugabo atwara undi mugore w'undi muntu ivyo ntivyemewe mu mategeko. Hama rero ce tumufatira aho nyene y'amahera yose ce tuyamutwara aho yarafise yose ce tuyatwara hama ucu ucukuramo na za miliyoni zawe hama nanje rero ce ngaruka mu rugo uvyumva gute? Ariyumvira ko je ndi umugabo niyemera agafaranga nagakoze ko nokwemera yuko umugore wanje ajana n'undi mugabo mu hotel binsobanurire neza ndavyumve ipra kuri pra amahera ndayakeneye mugabinsigurire neza mpaka ngo muje mu hotel sigurira neza kugira ntumda vyumve niyaba ari deal twazije ndi umunyamadiri urabizi nta ngora nje tubikora mugabo abinsigurira mu hotel mugore wanje n'undi mugabo ico kintu ko kiranyinjira mu bwenge kweri binsobanurire neza ndavyumve mbeho yakwemereza miliyoni 10 zaje. Oya sheri no kuri humura urazi ko ntogucama urazi ko ndakunda cyane kandi je ntahora ndagucama nje kubikubwira kwera ivyo abantu benshi bahora babitungiramo none urumva abantu bakina amadiri nkuko kandi bakaronka amahera menshi bipfuza nayarenze. Rero shaka we dukora iyo deal kuko uwo muntu yambye ko ari umuntu ahambaye gose arongoye company yitwa Maimoniste. Ikintu ko ari ryambere ndacumvise. Mvi nanje natangaye nkuko watangaye gusa ngo ni company shasha yawe ikorera mu bindi bihugu gusa aje mu Burundi. Rero urumva ni umunyamahera rero wewe uzocuza wewe uzokore ivyo gusa wenda kubariye. Wewe ubonye ninjiye muri ico cumba uzocuza udodore hama ucumukangisha kuko uhamagaye polisi aho nyene amahera tuzoba tuyatwaye nta birenza. Tumba hano hari agafaranga yagwa none gufata kuri kicucu kwengura office. Mvi aha niyo mpamvu nanje nakurondeye vyihuta ntera nza niruka ahuri kugira dukora ko kadiri. Nombe muzobona na ryari? Ejo saa 10. Ejo? Ejo saa 10 kuri ya hotel yitwa Karino. Shonda muriye kwe. Uzonyaruke we gusa ahubwo tuzovana no muhira. Ora yo. Kandi usigaye ubwenge nabanza gucisha ubwenge ubanza utahe ari guca ubwenge. Erega mani wari wampabuye we gusubira muhira wewe wari wampabuye mbeza wenda kubwira ubona usubirayo ahubwo rero namose turasohoka ahandi je kunwa kavinyu zakerishe yo ashobora koze nukuri abo ni muzo canja kuzitora ubunyene kacengenda ahubwo bye mbe Klasubira unyaruko bunyene na jeri amateko kibabe ejo ayo mafaranga nkayarya azoca bagitera bagenda bacanye kombe niyo ngese yari afise sha catera bagenda bacanye narahomvye yakija kidemu candonde iyo nasanga ari cima imuna jeje twari kuba twanaka nacisiza mu mago kweri mugabo rero ntaco bitwaye naco nzohigira ku mupfumu nta by'idayimoni jewe nzohigira ku mupfumu kugeza mvuye inyuma. Jesus! Allah! Allah! Allah!
Karibu. Yari wewe? Je. Karibu. Narinzi ngo ninye niyo watera aje kunda. Karibu. Ndanga mbura hashobora kuri munini. Nziko twayivuganye nawe uribagira n'ingoga. Karibu charanga. Meze neza. Ni sawa na. Nko bicaye kure nubwira nga. Ukanda kwegera. None gute? Sawa. Ngori wativye. Ngo kwe mbuti yaje yari nyinshi mwibarabara nico kimana tevye. None komeze uko. Meze gute? Wongera kukumbura. Kubera. Wongera kukumbura. Ukumenyera ndagukumbuye ko sije nabonye ndashitsa aha. Wewe. Nego nuko. Ayare. Zakwe. Shine kumenga nezerewe. Oya ndanezerewe. Uko mugi miliyoni mbe twabaye miliyoni zinga. Asha 10. Miliyoni 10. 10 kwe. Mama we uravyibushe we urudoshe. Ndeko muvyi yanje arona. Nandi gahenge. Jesinzi akomubwire njire urabwarire. Wasanga ari umuntu akora mu hoteli yoba aje gutora nk'ibintu ngaho mu cumba. Oya, nako kuguma bandanya. Akomubwire njye wasanga ari umuntu akora mu hoteli azarabe. Ntibaza kuvugana ntibabonye ko jena nakuzanye ngaha n'icyo ngakora vuga. Erega sheri nari nzi ko ibintu bigorana ariko nabari mu kazi. Nasi natora teragenda. Kiriko kiravugana. Oya nta na kimwe. Nasi ndi ngani turi kumwe. Oya, kiriko kiravugana. Akoma dodora akomubwire yinjire. Okay, umviriza. Ngatumubwire yinjire. We ntugire ubwoba. Oya nta na kimwe. Ntango. Ntabwo. Injira. Sheri je ngaho kugira iki? Cyo ni kibazo uri kurambaza cha ingokana hagarara. Ubu ni biki? N'umugabo wanjye. Hagarara. Umugabo wanjye. Hama nani? Mujuka muka wa mutoni somo. Kore umuntu n'uburozi. Abaturege tukimara tukorora tukagira gute? Oza marasi ari ngaha, oza imitahiri ngaha. Urayizi? Ndakubwira ubwo mahamagare polisi muraza kunsigurira. Mbe na iyo ndero Ai sheri mbabarira yampenze sheri nukuri. Urazi ko ntari kubikora nukuri yampenze. Yagohenze? Ego nukuri yampenze. Muraza kubimbarira neza. Nukuri mbabarira sheri je yampenze. Aho menga no kwanda mu bunyene no gukata. Yampenze sheri yarembye ko aca amahera nukuri yampenze nukuri. Umviriza ndakubwira. Nyamba kwinosi hari habicanye. Je ndabatwara. Je wowe uranzi jewe uwo ndiwe kwari kuza ngaho ntera ubwoba je barantera ubwoba je mfise ububasha mwisi yose no ku bantu bose. Umviriza ndababwira ikintu kimwe, mutegeza kunyemerera yuko ubutunzi bwanyu bwose bubu bw'iwanje mumva ngaha muvyemeye. Tsagusa utubabarira nukuri byose turabiguha ni imodoka ari mbize yose. Erega sheri wibagena ya parcelle. Ivyo birabasha.